kandi ukuntu rero bace babigira bakaza bita ngo ngo nabacu bakaza bitwaza ngo turasa kandi bo muri bo bazi neza ico bagamije kandi muri bo na esprit yabo bazi neza ko tudasa. Niyo mpamvu bijya ujya mu ambassadrice yagiye kuvugira i Washington akavuga neza yuko dusanzwe tubizi none igihe M23 igihe bagenda i Washington Kagame na Tshisekedi gusinya amasezerano none ivyavuyeyo M23 ntiyanditse ikete ivuga ati natwe turavuye Uvira yo yexekise none yexekita gute itigeze ijaye kandi ivyo bintu u Rwanda ruramaze no kubikora ku Burundi inshuro nyinshi ruramaze kwandika amaraporo atari yo ku Burundi ruramaze kubeshera abategetsi b'u Burundi ruramaze kuvuga ibintu byinshi ku Barundi namwe nyine twe duhagaze bwuma ivyo bintu tubizibira ntivyinjira igihe abakuru b'ibihugu baje muri Amerika Kagame uri indega duka Scovia yasi imodoka agenda he Uvira aje Bugarama ego aje Bugarama Yesu ego ntiyagumye muri biro bisigura yuko Kagame yagiye muri Amerika asigiye message Scovia nti Scovia jewe ndagiye rero wowe genda i Bugarama ngo turagiye gufata Uvira kuba yarazi neza yuko amasezerano bagiye mu Burundi buraza kuyashira mu ngiro kongi yashire mu ngiro twe nayo dushira mu ngiro. Scovia yahawe deal ko yarazi neza amasezerano hajya Scovia yanaje amasezerano bagiye gusinya n'ama clause yarimo hajya yarayazi nyambe yaciyategura genge yiwe bayashiramo na Starlink mu modoka bagenda bakora content gushika nibuka na Uvira gushikana hajya kuri aha ujya Scovia ni kigwanisho cy'u Rwanda ni kimwe mu army yani nka mitrailleuses nyine ni nkoho byerekana yuko Kagame ariwe mu boss wa M23 kubera n'itangazamakuru arabahereza mbetse wibuke yuko no musi utuko turavugana baramaze umwaka n'imisi ishika kuri 5 baramaze umwaka ushaka kumisi 5 Bukavu na Goma bavuze ati gukolabora kubera iki gihe bagera Uvira Burundi bwaciye bwugara apana kugara bisanzwe barababira Scovia yavutse ego bari bazi ko bazohaguma hajya haranuka ubwo sibwo bugabo kwemera ninga Corneille nanga kameruzi ibibazo bayari urabyumva urazi kuva kuri president wa Seni ukagenda kuba umukuru w'ikirobere burya ari president wa Seni burya nshaka twara Seni none nama amatora yashizeho Tshisekedi ku butegetsi si Corneille nanga none yarahagarariye bire tuvuba babaye aba victime bawo bantu baza afise iyo myumvire yo kuza yita ngo baje kuba protege kandi bafise ivyo andi ma intérêt nazo twozita ingenga bitekereza uko babivuga igari ingenga bitekerezo nyene egabo nibo nyene afise ingenga bitekerezo umwe bagacha bagomba kuzomeka ku bandi ko nabo barafise ubwoko bamaze gusheta ni babicaba kugira bagere ku nyungu zabo u Rwanda go gurumva kwa sogwa magutwaza FDLR nakubwiye ko watanguje FDLR yari taringiye mu gisoda cy'u Rwanda yitwa Rwarakabiji RDF retraite yiwe yabereye mu gisoda cy'u Rwanda retraite aro yatanguje umuhari wa Rwanda wabuja kurondera kandi rero kurabira ahantu hose bavuga yuko barabaye neutraliste urazi yuko Tshisekedi agishika ku butegetsi ikintu cya mbere yunze ubucuti na Kagame aba FDL bose barabishe barabamaze kwa none ntibamaze ari batwara zagomaza bisigura yuko ahantu hose nta mu FDL nuvuga ko asigaye muri Kongo haro nimeshi ngoma mbona gwa bataha nta ariyo hamuno musi akaba ariyo mpamvu sigaye ni ikintu cy'ikikanganyoni uva ni ikintu gusa batenga ngaho gusobanura ubu ikinyoma uburiganya dukorerwa na FPR hariya mu karere bamwe muri bene wacu abanyamurenge baturiganya bakatugurisha bakatwicisha uko bukinu kubwishe batugurishije kuri FPR ku nyungu za FPR warahagurutse uragenda Kinshasa ikibazo ugishira hasi nabaye ko hatugerera nibo bariko batwica bene wacu nibo badutereranye ndi kuvuga ba Ruberwa ba Nyarugabo abo bageze hejuru mashorishori
twicarana n'abategetsi ariko ntaco batugejejeho, bakomeje gukorera FPR ku nyungu zabo n'imiryango yabo hamwe n'inyungu za FPR. Ubu rero ubu ko ukuri kuriko kuraboneka niho handi bazovuga ati bwa bundi Uburundi ni hanga rikomeye, kuko ubu amahoro agiye kuboneka muri kano karere neza. Namba Uvira bamaze kuvayo, na Bukavu bazovayo, na Goma baveyo, na Hehe baveyo, abava none ega n'abasirikare bamwe mu Rwanda baratangiye kuva muri Kongo basubira iwabo, bakava Uvira bakagenda. Kandi hatanzwe kijagiye Uvira barahatakarije abantu benshi, ntibapfuye kugenda, n'aba ofisiye benshi bafiriye hagi Karundo. Hari aba ofisiye benshi kuvuga ngo bapfuye kugenda, ntibagiye kuneza. Urazi ko bwa mbere bari babeshe ngo bahavuye, bwa mu nyuma bahavuye ku ngufu, umuriro barakubiswe. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye, zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sandogwe kaze wese uriko dukwirana mu Rwanda, bitanzania muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu Guvya bara ndavuga Manse Nabi Saudite, by Dubai, Canada, Oscar mu Swiss n'ahandi hose muge mwese ndabaha ikaze. Abari Zambia na Malawi namwe mwese ntabibagiye. Uyu no munsi udasanzwe kandi aho nagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe, musanzwe muzi, musanzwe mukunda mu bitandukanye, yitwa Simbizi Wasema Vumba. Uno munsi ngo n'umwana w'abanyamurenge ntagakanyufise, ava mu murara w'abanyavyinshi. Ndayara karahuri rero nimwe ibindi navyo abandi nabo ibindi mirara uziye abanyamurenge. Abanyamurenge ni myinshi, hari abahondogo, hari abazigaba, hariho abasita, hariho abahima, harimo n'abanyamurenge, hari abahima no mu Barundi ariko harimo abahima, harimo abahima n'abasita barimo. Abantu turafise abahondogo, turafise abanyakarama, no abanyamurenge abanyakarama barimo, abasinzira, ni benshi. Yego, yes, turamukijira abantu ko dukurikirana abanyamurenge abari muri iyo mirara yose itandukanye. Ndabakunda sana abanyamurenge gose. Abanyamurenge iyo ntarongora umunyegenda nari kurongora umukobwa w'abanyamurenge. Oya ntibari kumugwa abanyamurenge niyo pfa. Oya baramutanga vraiment, hari abarundi benshi nzi nga bafite abagore b'abanyamurenge. Burya yego yes, tubashimisha rwose. Abanyamurenge barubaka man, niyo mpamvu nake nigira mu igenda. Bameze ko yane rw'abanyegenda, inka iki imico ni mvuye ngo tunagiye mwije barubaha n'abagabo mze baba. Yes, bisirgoye kazi ramuse bakunzi bawo, dusakunzi benshi bagukunda abanyamurenge abarundi ndabaramukije bose yo bari ngomba nikore higa niko ndinywera ka juice. Yego, abakunzi bawe abanyarwanda, abakunzi b'abanyarwanda turabafise benshi. Yego abanyarwanda, abanyamurenge, abakongomani, abafurero, yego ababembe. Yego, abona neza ko bari ibintu byiza cyane gose. Je turi ngahanya aho tujogira ngo tuyage bitandukanye ibijana makuru yo mu karere kibiyaga binini cyane. Yego, ikibiyaga binini ndavuga basanzwe bakoresha CPGL, kuvuga Burundi, u Rwanda na Kongo, ndetse na Kongo. Ariko kandi habona neza ko karere abantu ubona ko karimo intambara nyinshi gusumba karere k'uburasirazuba dufatanije n'ibindi bihugu birimo. Ariko karere kibiyaga binini no karimo intambara. Simbi wibaza ko ari kubera iki akarere kibiyaga binini nako kamyemo intambara ndetse no munsi kandi karangwa mu intambara? Ni ubutunzi nyene kaba gafise, nigana intambara yose bivise gamije. Burya twadukwiye kuba bamwe man. Je ndibuka kera mpandaba ku mantu zenya fanyene vuba bigiye bagira CPGL, urabona neza yuko ari umuryango. Yego, urazi ko n'ubu Bukavu hari barabara gitirirwa Micombero. Yego, bijya ibarabara rija kuri aeroport do Kavumu, niga aeroport azi ko mu yari yayise Micombero. Kijya gihe vraiment urabona yuko hariho fraternité, hariho ubumwe, aho umuntu Jafete ndaraba nk'ibintu by'akarere je bikansiga mvuga ati none burya abantu usabonse rimwe. Ega imbibe zarashinzwe nta ngorane. Igihe bashinga CPGL objectif yari yayo nambari kubera urumva ari igihugu kimwe cyabatswe, cyafashwe ku nguvu. Urazi gufatwa ko impamvu baje umuntu yafashwe ku nguvu hanwa nabi, murafata ku nguvu abari umuntu mubi cyane.
none ni iki gihugu cyafashe ku nguvu iki ari igihugu cyabaye viole cyakorewe viole Kongo muri make uyu Rwanda wakorewe viole none systeme none itwara u Rwanda si systeme none ivuga yuko yagifashe ku nguvu nyuma bacha bitwara nk'impene zitagira umwungere none umviriza imbere yuko ibi byose biba tuje mu gihe cya CPGL jo murundi naragenda muri Kongo nkiyumva yuko ndi muhira nda mu Rwanda nkumva yuko ndi muhira Umunyarwanda aza mu Burundi akisanga kumva yuko ari muhira ngabo kuva ari igihugu kimwe muri ivyo kibatswe mu Giswahili bavyita kubaka abo babakaji rero baca bakenera kugenda babaka n'abandi naha rero ucubona umuntu yumva yuko ari muhira atanguye kumva yuko ari karatotezwa kuko ibi byose bavuga Banyarwanda Barundi kwabo urumva yuko bari wabo numva yuko hagiye hari naho ne hari wabo ega hari ibihe n'umunyarwanda ari mu Burundi yumva yuko ari wabo none nga urazima business y'abanyarwanda ari ngahe Bujumbura ingena ngana kandi yumva yuko ari muhira bisigura yuko hariho umubakaji yaje kurazi ko baje batipe urazi ko baje bivira mu Buganda kwa Museveni hariho amasezerano yuko atamugwanyi yova mu Burundi waje gutera u Rwanda hariho n'amasezerano yuko atamugwanyi yova muri Kongo ngo aje gutera u Rwanda burya none uzi yuko kuri Buyoya na Habyarimana cyangwa Habyarimana bagatsi kurazi yuko Habyarimana yarafise impunzi z'abarundi bahunze 72 n'abandi bagenda barahunga kwa systeme bagenda bahungira niko mu Burundi naho hari impunzi z'abanyarwanda bari bahunze 59 mugabo kubera ugo rugo ziya mpunzi nkaziyumva yuko ari muhira uruvaga bras niyo mpamvu defwa umunsi umwe tuzogende gukorera ikiganiro mu Cibitoke hari abatama bashobora kushobora kuyaga kuko umengo ari impunzi zaba mu Cibitoke n'abatariho babegeraniriza kugindwi umutamegeze kubimbwira ngo kera n'abanyarwanda baba bon oya nibaza ko ni menshi barabizi mu makarta atandukanye twarabanye bavuga makarta no myaka yahera uko namba ba mu makarta baraja mu makarta barisanze mu buzima busanzwe dibakora bo naje tugize kubana kabisa imyaka myinshi nyene wumva ko ari umuntu wawe ingozi ego bari buzuye twarabakiye kumva nyene ko ari bisanzwe mugorazi yuko twebwe bo no mu Rwanda hari impunzi abantazi ibyo bahunze 2015 bari buzuye za Mahama ariko kandi ni nkuko hariho n'abarundi benshi baba mu Rwanda babayeho nyene bisanzwe n'uno munsi ku maviza baraye hari n'abonzi ndafise n'umugenzi wanje kuva 2012 akorera mu Rwanda ari ha visa nyene ku mwaka voilà kwa ama business yiwe ari hari yes bisigura yuko twari bamwe urumva bro ikintu cyitwa CPGL bajya bakuru b'ibihugu baciyumviriye bari bagerageje kutugira bamwe kutwunga ofite ibi imiryango wumva ngo bya yase byande nuko byari bisanzwe kuba yego byo nsanganye document urana kujya kwiburaya ijya zone Schengen nta n'imipaka ihari ushika winjira ugenda uvuga ati ngiyari ugaca fresh rero ingwane tubwo twagiye kugira hariho umubakaji yase abanyafrika hariho bita umubakaji no mu Giswahili ni kibaka simuisi kibaka pokona kibaka yego ivyo byose birumvikana ko twari bamwe nta numwe yatera uwundi nta gihugu nakimesha gutera ikindi Burundi agiye mu Rwanda yarisanga nta muntu yigeze ava mu Burundi agiye gutera u Rwanda nawe wumva none FPR ija gutera mu Rwanda none yavuye mu Buganda yego hari namwe wumva ngo yavuye muri Kongo hari namwe wumva ngo yavuye mu Burundi byakunda
kandi muri Kongo hariwe mu Rwanda hari impunzi z'abarundi, mu Burundi hari impunzi z'abanyarwanda, kandi bose bari gushobora kwiorganiza bakavuga bati reka duteye hariya, mugabo ntivyakunda kubera iki wari umuryango, naho bari bumva ari byo batahurizako, mugabo baguma ari umuryango. Ni vyimwe byo muri famille bashobora kuba muvukana muri abana 5 canke 4, ugasanga muri abo bana harimwo umwe nyene canke 2 muba mudahuriza ko ibintu, mugabo nikibuza yuko hageze ku nyungu z'umuvyeyi mwese muri abo umwe muri uwo mwanya. Rero ico kintu rero hari abantu biyumva yuko ari rindi hanga riturimwo, kandi nivyo urumva baje nyene ari abanyamahanga nyene, baje bavuye ega mu muryango ntibawurenze, baje bavuye yo reka kubavangura, baca baje bitwaje ikintu cyitwa ngo kwanda, kwagura igihugu, haje bazisanga aribo bagutse biyaguriyemo wacaturika. Wa muryango babantu bari basangiye akabisi nagahiye, gucungiranira imitekano hatandukanye, uno musi mu igihugu cy'u Rwanda cemeye biciye muri ambasaderi wa asanzwe aserukira u Rwanda muri Amerika, yemeye yuko u Rwanda rushigikira umuharo wa M23 gutera igihugu ca Kongo. Wa muryango no musi usigaye uri mw'induru, wa muryango no musi usigaye ugwana, wa muryango no musi usigaye wicana, no musi umuryango warabanze kuba tabani kabisa. Yego sibizi uno musi kuba hageze aho u Rwanda rusigaye gwerura ku mugaragaro ko rushigikiye umuhari w'inyeshamba uja gutera ikindi gihugu, bimeze gute? Wavyakiriye gute dabo ukibona rirya kete? Bo je nkibona rirya kete nta gishasha cyari, murazi ko twabivuze kenshi, twarabivuze kenshi, mugabo bakagutuka bo burabizi, twarabivuze kenshi. Biraryoshe iyo ubonyene bo dabo kuri bya M23 byo nakubwiye yuko ikibazo cya mbere dufise nuko ari ihanga ryatwinjiyemo, byo giyumva yuko atarabacu, ataco dupfana, bo biyumva yuko ari ubundi bwoko mama, ari abandi bantu, sivyo? Ari nayo mpamvu ubona bafise izindi ntumbero zidahwanye n'intumbero y'ubuvandimwe tuba dufise. Ko umuntu musangiye akabisi nagahiye ushobora kumwica, ntushobora kugira, ntushobora kumwangaza, sivyo? Kandi ukuntu rero bace babigira bakaza bita ngo nabacu, bakaza bitwaza ngo turasa, kandi bo muri bo bazi neza ico bagamije, kandi muri bo na esprit yabo bazi neza ko tudasa. Motife ngo nuko bo barazi neza yuko twe tuzi yuko dusa, mugabo mu mitwe yabo barazi ko tutari kumwe nabo. Bagaca bavuga bati reka aba bantu rero tubatange ubure bamaze kuba umunyamurenge rero kera rero urumva simvuze ngo twaba umunyamurenge, turi mu karere brother. Ego ubwo ndakubwira yuko ngaha twese turi bamwe, namwe yaga ama frontiere nyene iyo yagiye araca. Wone twajanye ahantu ku mupaka narabisanzwe. Oya apana ega brother Gano nanditse nsanga ntagikora ibiganiro cyane kuri YouTube yanjye, nzasanga nta kintu nakimwe gishasho ubundi buvuge. Nk'inyishu y'ikibazo ndazi ko ndayifise neza. Twarigeze kujana Ikobero. Yego. Gikobero naruriye moto. Nuriye moto mvanye n'ahantu kugira ntangure imperaho frontiere ihera. Umujama turayaga mu Kirundi. Ndabaza ati nguru umurundi ngo ya ugende mu Tanzania tunwe kuvuga Ikirundi, ati twe turabantu bitana mbari abaga bagi ba Tanzania bingara. Bingara babita gute ariho hava Kisweta bajya urabona Kirundi ukuntu. Yes voilà, yego mwadufasha muri commentaire ngene babita nambara baganza nambara baki mwadufasha muri commentaire sivyo? Kandi mazi imisi nzi kibazo nsigaye mfise kuri no chene yaje. Wamu generali navuga yitwa Gwarakabije. Usigaye bagira cyane. Wamu generali yatanguza FDLR. Cyenda yitwa Gwarakabije. Generali Gwarakabije. Yari yakabije. Gwarakabije urumva yahawe dirage ndatanguza FDLR, acaragaruka muri RDF. Urabirondeza bras. Yitwa Gwarakabije. Sivyo? Yego. Rero hagingara. Urabona neza yuko ujya mu tipe yavuga Ikirundi, umumotari avuga Ikirundi. Naho ndovuga yuko ari wacu, nese abarundi si twebwe.
Yego. Urabyumva mugabo twebwe iyo igihe bashinga izo mbibe twese twari turi kandi ntituzi impamvu byagenze uko bazishinze mugabo ari abantu twiyakiriye urabyumva braza jewe naragiye Ikigoma abaha tukayaga duhuza gutya neza cyane yego najye hari iwacu ubu ntabyanzi misi uvuga ngo Kigoma barava ego sinzi ko ari indirimbo ya Diamond va Kigoma ya Kigoma arimo hanavuga ibintu vy'ikirundi cyane twatahura igituma urabyumva haje Kigoma naho tuvuga ko hari iwacu tuze kuhareklama natwe tuje kwanda urabivuga braza so rero hari abantu baje bafise USP do conquérir faire des conquêtes nimwe nyine cyo babigira kuvuga ati ibyo bintu bigira ngo bariko baragura aha ni gwitaha urumva roga braza umuntu rero adafise USP ugacugira Imana ukabimenya hamwe ukabimubwira ati wewe uri kuragira gose utwara amazi kuguhinyura nihangiro ugomba kugera ko twara amazi kurimenya urumva braza akabikora azi neza yuko ibyo ari karakora tuzi neza ibyo ari karakora ibyo ari byo bizwi urumva braza niyo mpamvu bijya ujya mu ambassadrice yagiye kuvugira i Washington akavuga neza yuko dusanzwe tubizi none igihe M23 igihe bagenda i Washington Kagame na Tshisekedi gusinya amasezerano none ivyavuyeyo M23 ntiyanditse ikete ivuga ati natwe turavuye Uvira iyo yexekise none yexekita gute itigeze ijayo bisigu ikigira kabiri ndamaze gusigura M23 yuko umuntu uhu gusupportinga mu ntambara surtout si nkoho gusa uno munsi hariho intambara ikomeye yitwa guerre médiatique haga nambu Burusiya na Ukraine bagwana haga ahanini byose ni media namakuru yego bamvaga braza intambara y'amakuru ni intambara ikomeye cyane kubera wenda gutanze gutanga amakuru katanga amakuru aguhungabanya kandi nkashiramo ingufu nyinshi ndakudemoraliza wewe ugaragaje kuraba guhera nambari za Bunagana ukagenda nambari za I don't know hehe nkigoma urazi ko atanurusasu rwavuze ntamwe yigeze avuga urusasu kubera iki media bakoresha z'u Rwanda kandi bazi neza yuko ziga media zisuivi bajya batipe ari n'ama media internationale baguze buryo u Rwanda sinibuka ama miliyoni rutanga ku mwaka nko kuri za France 24 kugira ntagira amakuru mabi bazigera bavuga baguma bavuga ibi ja n'ikintu cyoza cyataka u Rwanda barafuka baci bagifuka urabivaga braza ariko igihugu ni n'umugambi mwiza kugira ngo nimuvuge ibi by'igihugu urumva ingwaye nuko bobo iyo babikoresha mu gupromoting igihugu cyabo ntibayikoreshe mu guhungabanya ibindi bihugu ko za media nyene nizo baca bakoresha no mu kudesinforma abantu urumva uno munsi hari intambara ya information urabyumva kuko M23 yakoresha itangazamakuru ikoreshwa itangazamakuru ry'u Rwanda narabivuze mentfwa umuntu aguha itangazamakuru direct muri kumwe urabyumva braza kandi ibyo bintu u Rwanda ruramaze no kubikora ku Burundi inshuro nyinshi ruramaze kwandika amaraporo atari yo ku Burundi ruramaze kubeshera abategetsi b'u Burundi ruramaze kuvuga ibintu byinshi ku Barundi namwe nyine twe duhagaze bwuma ibyo bintu tubizibira ntibyinjire yego twe turashobora kuba tubizibira ntibyinjire mu gihugu mugaba mu bakongomani bikagerayo kwa nabone baba badafise ama media ari amezu yo guhangana n'umwansi Uravuga braza yes igihe M23 imanuka Uvira icyerekana 100% yuko u Rwanda arigo je ni detail ntoya wanashaka yego ni kuri Scovia yego yego hariho ibintu coincidence zibiri zabaye igihe Scovia igihe abakuru b'ibihugu baje muri Amerika Kagame uri indega duka Scovia yasi imodoka agenda he Uvira aje Bugarama yego aje Bugarama Yesu yego ntiyagumye muri biro
bisigura yuko Kagame yagiye muri Amerika asigiye message Scovia nti Scovia jewe ndagiye rero wowe genda ibugarama ngo turagiye gufata Uvira kuba yarazi neza yuko amasezerano bagiye mu Burundi buraza kuyashira mu ngiro kongi yashire mu ngiro twe ntayo dushira mu ngiro ukora bitaho banko yarazi umugambi uza gukurikira mu nyuma uko biri kose nagaruke rero Uvira aze Uburundi ntibukorana urana ko twaciye twugara turashiraho n'amabloko sima n'umusenyi n'isima turaboha nizo mbwa ziguma hari yego uravyumva twe tubana n'imyanda Uburundi ntibubana niki n'imyanda ikwera burya umwanda tage basi Rwanda basi Rwanda ni runini baru umwanda munini Rwanda runini simbizi no yeah please uko babivuga ubaha ubusugire bw'igihugu c'abandi kabisa please basi ntacu Burundi ntibubana n'imyanda nabazanye imyanda yabo none bayizuzanemo oya iguma hariya oya mvuze Rwanda simvuze igihugu uvuze iki bamvuze iniga n'ikirundi Rwanda n'ikirundi urucafu Rwanda urucafu oya simvuze igihugu ego si urucafu oya urucafu none Rwanda imyanda su Rwanda ariko ruga no Rwanda simbizi no urashobora kuba uruca umwanda imyanda imicafu n'umwanda canke imyanda sawa urashaka kuruka kamisha agacafu umucafu agacafu umushafu akanda agacafu akanda umucafu umwana urucafu oya nacho twagiye agacafu akanda sivyo agacafu akanda umucafu umwanda hamwe urucafu n'uruti ni kirundi bro aha ico sikirundi nta urucafu ebana jambo ry'urucafu ribaho simbizi please mu kirundi ebana nuru cankuru nuru urucafu n'uruki urucafu sikirundi oya ekivale tubandanye muri ko agacafu n'agaci turondere equivalence agacafu donc ni nk'akantu gatoya agacafu ego none ndakisa kandari ngorane akanda nakanda nta ngorane umucafu umwana yego hama urucafu runini n'uruki ni kibaho oya none bro ntabara mwene wacu nuvuye ngo ndiko ndatukana muri commentaire badufasha bro ni kirundi u Rwanda u Rwanda pana u Rwanda none n'u Rwanda yes ego u Rwanda avec rero tubwe twaranse kubana n'u Rwanda turugara nta myanda twinjirana ngaho iguma hiyo potere yambaye so murakoze cyane mugaba abandi bobo na Corneille nanga arakubwira ati abatwibaniye Kristo nta ngorane twanakorana yes nicyo ragomba ngarukeko rero wait brother genda slow Scovia yahawe deal ko yarazi neza amasezerano hajya Scovia yanajaza amasezerano bagiye gusinya n'ama clause yarimo hajya yarayazi nyombe yacategura genge yiwe bashiramo na Starlink mu modoka bagenda bakora content gushika nibuka na Uvira gushikana hajya kuri aha nabitwa batedi mazina bose bari kumwe baraza Teddy wewe yarakora na event Teddy n'umurundi Teddy mazina sinzi ko muzi niba abarundi bagerageza gutanga amaraporo atameze neza babihemu uravyumva ababingwa itangaza stadirumba ya Scovia ni kigwanisho cy'u Rwanda ni kimwe mu army yani nka mitraillez nyine ni nkoho kwa urumva ujya sinibuka atwara igiki mu Rwanda buge gaje nta atwara ikigo cy'abamenyesha makuru bayita commission do kwa ariko atwara abamenyesha bisigura yuko afise itegeko ashobora gutanga afise intumbero ashobora gutanga ashobora kubwira ati wewe namba rinde za media zabo ati kora no makuru
voilà rero we kandi abona yuko n'ingene yari yambaye nyine nk'umuntu ari ku rugamba amajire par balle n'iki byose urabona agahera kuva i Bugarama amanuka ariko muri aho nyene n'abasirikare ba M23 bagira barategura amamine bari kumwe bari muri plane iziga mine nizo nyene bari bishiriye mine for doing good baramanuka gushika na Uvira baragera kavimvira nga kandi baranasubira n'inyuma uravuga braze bisigura yuko yarahariye n'umukeke bisigura yuko iyo itinerere yose bari bayitse bavuye hariye bazi neza n'ivyo bagiyemo sivyo byerekana yuko Kagame ariwe mu boss wa M23 kubera n'itangazamakuru arabahereza uravyumva kandi umuntu aguhaye media brother abagwa jewe media ndaguhaye ati mu rubanza rwawe ndaguhaye ama media naho ntoguha inko je ndaguha media gusa aho kirakwiye gusa kugira byitwe yuko ukora uri complice muri kumwe nawe nyuma yo Rwanda rero uvyemeye umuyobozi mukuru w'inyeshamba za M23 ari we Corneille Nangaa nawe nyene kumugaragara acarasubira remera ati twebwe kabisa yavuze ko bakolabore aragerageza gusigura ijambo gukorabora kugira ngo kumbure ntashobore kubikakamisha yumve yuko bafashwa n'u Rwanda atari ko ntidufashwa n'u Rwanda ariko kandi si u Rwanda gusa n'Ubuganda turakorana ariko hadaciye n'amasaha 5 biciye muri ministere w'ububanyi n'amahanga wa Uganda yarabeshuje ko Uganda idakorana M23 ahubwo Uganda ikorana na leta ya Congo biciye muri ADF rero ngo ni ntuze y'Uganda yego donc uko bakorana na leta ya Congo ariko adakorana na M23 nibakorana na leta na M23 nibakorana yego Corneille Nangaa kwisubiramwe akava ko korana n'u Rwanda mugaga akaca yemeza n'Ubuganda ivyo bintu bisigura iki nivyo urumva abagomba kwigovyora kubera ubu bariko baratera igere rya nyuma simbetse wibuke yuko no musi utuko turavugana baramaze umwaka n'imisi ishika kuri 5 baramaze umwaka ushaka ku misi 5 Bukavu na Goma bavuze ati gukolabora kubera iki gihe bagera Uvira Burundi bwaciye bwugara apana kugara bisanzwe barababira siko byavutse yego bari bazi ko bazohaguma hajya haranuka ariko bakubwira yuko ati twarahafashe ntacu twaraberetse ko tubishoboye adushaka kubona garuka bigenze gute bahashite kwera amasezerano ega nakubwiye yuko uko bigenda kose n'umuryango iyi ntwaro iri mu Rwanda ntizokwamaho ntabizokwamuko muri Imana simbizi oya nivuze ati no bizohari ikintu cyamaho none ga brother oya irashobora kubitwara sivyo mugabo abafise ya ideology zabo bijya vyumviro byabo ibi vyumviro byo gutera abantu byo kubuza abantu amahoro gusanga ahantu umuntu yitekaniye yifite n'ibindi bibazo byiwe urazo nk'umuntu yifite ibibazo nirasi atarayironka ugashuza kumutera ibibazo byo guhunga ninjya iri kujya uwo munsi ntazafise hamugasha umutera ibibazo byo kwirukanaho n'umuryango bavuga brasi baze ko kwitwa impunzi we twajanye hajya aho bashikira wo bige ibintu ubona ko byari bibabaje cyane ubuzima bari bubi brother hari abantu ngaha famille yose yishwe babuze famille yose Muswa n'umuntu yatuganirije avuga ati James abana indwi mugabo bane sinzi yo bari urumva brother n'umugabo basanga umugabo wawe ntuzi ko yapfuye se nkari muzima haga Rusizi haga ntirubuza abantu benshi bapfuye babaye noaye je ndabizi imana haga twarambutse haki twarahunze turara warabaye impunzi buki kinara baye impunzi biye byo guca ku mabido biga turabizi twarabaye PGR nona 95 yego 95 twebwe harabaye bazo mu Burundi gisirikare kiza kutwica isigara cha leta man yego 95 duhungira muri Zaire urumva bras bisigura iki
aba bantu baje guteza kano kajagari gatuma haba amasasi haba intambara abantu bahunga ntibizokwamaho hazogera igihe habe intwaro zitahura yuko turi bamwe duharanire inyungu z'umuryango duharanire inyungu rusange kimwe kiduhuza kimwe kidusangiye twese urabimvaga braza niyo mpamvu rero kwihaya yuko wishe bene wanyu kwihaya yuko watumye wisi impunzi abo tukwari bene wanyu ubwo sibwo bugabo kwemera ninga Corneille Nangaa kameruzi ibibazo bayari urabyumva urazi kuva kuri president wa Seni ukagenda kuba umukuru w'ikirobere burya ari president wa Seni burya nishobora twara Seni none amatora yashizeho Tshisekedi ku butegetsi si Corneille Nangaa yarayahagarariye ntavyo waruzi oya Corneille Nangaa yari yatwara Seni muri Kongo amatora yakuyeho ya transition ya Kabila na Tshisekedi ni Corneille Nangaa yarayahagarariye uno musi akabarongoye kiroberi urabimvaga braza ejo rero aba ai barumvikana sivyo kubera bavuga yuko bafise impamvu bo bitwaza iya mpamvu nakubwira mwene ko ndakubwira ati hari umuntu ashobora kuza yitirira ngo murasi ukire tuve we yagusize uri mu victime ufite bo bari victimize bo tuje gutabara abatutsi no mu Burundi byarabaye bro namuvyibuka muri 2015 kuva za 2013 bari batangiye kuza baravuga ngo mu Burundi bariko barica abatutsi kugira baronke impamvu zo kuza kudestabiliza ngaho Burundi uribuka amagrenade batera uribuka 2015 2016 hari ikibazo kandi abantu benshi bahunga bacahongera mu Rwanda bavuga ngo abatutsi bariko barabica ngaho basanga biwabo iryo jambo rero ryo kuvuga ngo abatutsi bararyamana ufite bo bagomba kwigira nko kumengo bose abantu babivana hari urumva nakubwiye araza sinzi ibintu bakuriyemo iyo namba ari byo babinywereye nta utuzi akavuga ati hajya mu Minembwe hari abantu dusa bajya bishitse no gucanamwo hariya ugasanga bariko baricwa n'ayandi moko kenshi ayo moko usanga bari karihorera kubabona bone baba babuze bishwe nabo baje bava mu Rwanda cyo usanga bariko barira mu Banyamulenge bariko barabica kubera avant abo bantu bataraza kijya gihugu bakibake bagifate ku nguvu ivyo ntivyari bihari Abanyamulenge bari banya n'ayandi moko ego ntibashingirana kubera urumva nuko nyene hari aho nuho wemeza rero hari amoko bya vrai ababembe ku babembe abashiku bashafure ku bafurere Abanyamulenge ku Banyamulenge mwinjirana ayo niyo moko ya nyayo ariko kubera ikintu abone je namube mu canga wamvuze ati ayo mvuze urumva ibyo niko byari biri kuma ego avec evolution nyene y'isi bigenda bihinduka biri muracanganye mugabo avant hari amatibi ego gusa kandi bafite n'abachef coutumier mugabo urumva rero bajye baraba victime biretuva babaye aba victime babo bantu baza bafise iyo myumvire yo kuza yita ngo baje kuba protege kandi bafise ibyo andi ma intérêt nazo twozita ingenga bitekereza uko babivuga igari ingenga bitekerezo nyene egabo nibo nyene bafise ingenga bitekerezo umwe bagacha bagomba kuzomeka ku bandi ko nabo barafise ubwoko bamaze gusheta nibabicaba kugira bagere ku nyungu zabo uravyo baronka impamvu yo kuba muri ico gihugu kurumva dufate nk'u Rwanda go gurumva kwa sogwa magutwaza FDLR nakubwiye ko watanguje FDLR yari taringiye mu gisoda cy'u Rwanda yitwa Rwarakabiji RDF murondeye no kuri Google Rwarakabiji niyo yatanguje FDLR bashyamweza umengo nambari muri 2009 kugira aze amateknike bagize hamacha risubirira mu kijeshi retraite yiwe yabereye mu gisoda cy'u Rwanda retraite aro yatanguje umuhari wa Rwanda wabuja kurondera kandi rero kurabira ahantu hose bavuga yuko barabaye neutraliste urazi yuko Tshisekedi agishika ku butegetsi ikintu cya mbere yunze ubucuti na Kagame
urazi ko hari n'igiti batereye hamwe igoma Yego ndibuka n'urugendo Tshisekedi yagize mu Rwanda Voilà. na ruteye igomwe bijya pe byose yabigize kugira avuga ati wewe ko ufise abansi bawe bavuga ko ari muri kino gihugu ndibuka n'umujenerali bishe mudacumura n'abandi abashefu bose ba FDL bose barabishe barabamaze kwa none ntibamaze ari batwara zagoma za bisigura yuko ahantu hose nta mu FDL nuvuga ko asigaye muri Kongo haro nimeshi ngoma mbona goma bataha nta numwe ariyo hamuno musi akaba ariyo mpamvu sigaye ni ikintu cy'igikanganyoni umva ni ikintu gusa batenga ngaho kugira bakoreshe mu kuza kurondera izo nyungu zabo ziri mu Rwanda ba victimiza abo ba Nyamurenge hari nabone nakubwiye yuko ico kiboyi twa FDL nakubwiye ko gwarakabije yagitanguje yagikomanda bana batuma bonye ati genda mwice bariyo gatwe tuze twita batabatsi kugira baronke izo mpamvu zabo zimizigo yabo n'amadiri yabo bakora muri ko y'u Rwanda rurubatse yego rubatse rufise amabarabara meza mugana baraharura ati none aya mafaranga tu Rwanda nta butunzi dufise naturel kama ntabwo tugira mugabo turafise aho tugenda kubukura kugira tuburonke reka dusacrifier abantu bari ahantu runaka amaraso y'abantu kugira turonke impamvu ntuzi yuko no ngaha bavuye Uvira bavuye ibi vyinjya kaburimbo bavuye bivye ni kaburimbo kudro naho biruko nivyo tumaze igihe two turabona muri Goma na Bukavu aho M23 imaze gufata imaze umwaka wose yarafashe bariko barubaka ibikorwa vy'iterambere amabarabara bariko baca amabarabara hatagira amabarabara bariko barubaka ibiraro bariko baragerageza kuhateza imbere ubugira kandi yari umugambi umeze gute kubuno munsi bariko bahafata donc bifashe nka leta bariko bakora ibikorwa nk'ivya leta aha anya gasimbi umwana ushobora kumva Bukavu na Goma vyamaze kuba igihugu vyita masturbation cérébrale ko bavyita kubera yani byo ugerageje kuraba ibikorwa bariko barakora urabona ko urabizi uje imbere urabizi cyangwa nivyo bakwereka bon ivyo tubona ku mbuga ngurukana bumenyi imbuga z'abandi imbuga z'abandi cyane mu gihugu cy'u Rwanda imbuga zande nivyo batwereka babashitse kuri terresime twabonye yuko bariko barakora amabarabara kwa cyama barabara bariko barubaka ibiraro bitandukanye uwo mengo afite ikizere cyo kuzohaguma ivyo nivyo bo bakwereka mbumva nakubwiye ko barafise media zabo bamaze no gupanga ibintu byose bo barahitamwe ama information baguha barigere bakwereka abantu birirwa barisha zagoma barigere bakwereka aho umuvyeyi afise abana bamuryamika ngaho bakamukubitira imbere y'umuryango imwe nyene vy'umukorone yagiye aryamira 8 mu gihugu ciwe ankwa kwitwa n'abitwa ko baje nta mavideo urabona y'abantu bariko barakubitwa inkoni ngo ko basiye ko rasarongo isarongo nabaye ufashe pembeni bwo warusanga ivyao mu Burundi ko bwo warusanga nibikora ushaka bobo usivye gukora sarongo n'inkoni ivyo bazabikwerekana izo ubwo bwa video buvuja rero nuko ndakubwiye yuko iyi ntambara turimwo ibintu turimwo ifo yuko tubana tuzinanye kandi ibintu tubivuga uko bigomba kumera yego simbizi nuko biruko niza telefone yawe gatonya ubwoko bw'abanyamurenge burakengurukira cyane leta y'u Burundi ndetse na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umugabo kubwitange yakoze bwo kugwanira ubwoko bw'abanyamurenge ndetse no kumvisha ikibazo abandi bakongomani cy'abanyamurenge hama uno munsi hari ubundi bwoko bw'abanyamurenge bw'abakongomani bamaze gutahura abanyamurenge koko no munsi batakibafata nk'abansi kuko bamaze kumenya ikarata irikira kinwa niza gatonya uje muri inbox yanje nyene ko ndaraho yego hariho video y'umunyamurenge umwe ariko arakengurukira cyane nyine icubahiro ni benshi bakenguruka yego ariko no munsi koko bisigaye bivugwa cyane urabona neza yuko abanyamurenge bamaze kumenya ukuri donc hariho bamwe batanguye kumenya ukuri kandi nibaza ko ukuri kuzobafasha
ukaba ukwidegemvye bashaka twumvirize buno butumwa jewe ndi umunyamurenge nkaba mva muri Kivu y'Amajepfo mfashe uyu mwanya shimire umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyakubahwa Ndayishimiye ndagushimiye kubwitange wagize mu karere atari Burundi gusa cyangwa Kongo gusa akarere kose warahagurutse nk'umushinga ntahe ikibazo cy'akarere kimaze imyaka 30 uragihagurukira cyane cyane nkatwe abanyamurenge warahagurutse uvuye Bujumbura ugenda Kinshasa gusobanura ikibazo cy'abanyamurenge gusobanura ubu ikinyoma uburiganya dukorerwa na FPR hariya mu karere bamwe muri bene wacu abanyamurenge baturiganya bakatugurisha bakatwicisha uko bukinu kubwishe batugurishije kuri FPR ku nyungu za FPR warahagurutse uragenda Kinshasa ikibazo ugishira hasi uragisasira uragisobanura n'abayobozi b'igihugu cyacu cya Kongo baracumva watugereye aho tutari kugera twebwe nabari kuhatugerera nibo bari ko batwica bene wacu nibo badutereranye ndi kuvuga ba Ruberwa ba Nyarugabo abo bageze hejuru mashorishori bicarana n'abategetsi ariko taco batugejejeho bakomeje gukorera FPR ku nyungu zabo n'imiryango yabo hamwe n'inyungu za FPR barabadandaje ku nyungu za FPR ndashaka tugere ku intambwe yabamwe mu Munyamurenge bamaze gutahura ndetse no kumenya ukuri bakamenya umugambi kumbure mubi uri kurategura oprito wateguriwe abanyamurenge kuva mu myaka iheze gushika uno munsi ni gute d'abord ubona umunyinshi wari umukuru wacu cy'u Burundi kuri runo ruhande rw'abanyamurenge urabona nyene cyubahiro ndamukunda gose buryo Burundi bwaronse umupresident no umupresident urana ko bandi banyepolitike ari ababeshi abanyepolitike benshi n'ababeshi none namunyepolitike je kuri mariage yanyemereye drone n'ubu ndayibona nyene cyubahiro ntiyemereye amagabi inka ntiyazibahaye izuba riva ego ico kintu uracumva so nyene cyubahiro n'umuntu w'imvuga kuri uzoraba ingena ameze ikina kivuko kiri ari umuntu yamugoye amuvugira aho nyene tije sindi bube ahantu hose bikuranye ushaka ari je ndaza gukuburira mu biro ubona ko ari abandi bamaze gusubira kwijaja so mugabo rero aho ngomba kuzana Uburundi hariho abakongomani bonyene muri bonyene abakongomani bonyene batemera yuko abanyamurenge ari abakongomani ngo ni barwande kubera iki bisanga baravye ati hari abonyene mba mfatanya abanyarugabo abazarias Ruberwa n'abandi usanga bariko barakorana n'u Rwanda basaba ko barakora basampusa n'u Rwanda ugasanga rero bajya baciye bazira bajya ariko barakorana n'u Rwanda avyumva mugabo nyene cyubahiro ngano bavuga ati uko bigenda kose abanyamurenge n'abaki abakongomani kandi ubiravye by'abanyamurenge bo twarajanye mu nkambi muri kando ya refugie Ingozi Musasa pancarte n'arandensiti kando ya refugie pour les Congolais ntibabana bose ajya mu makarti haba bakongoma harimo ubwoko butandukanye abanyamurenge abafurera ababembe abaki bose none babana bijya kijya gihe twabikoze kugira n'amakungu abona ati isi Uburundi bwakira gute umunyamurenge kuko rubakijya gihe ko aravuga yuko abarundi ngo bagiye ngo kugira genocide ngo y'abanyamurenge bwati none bogenda kubicira muri Kongo kandi ngahabuzoye media z'u Rwanda ntako zitakora zo ziracyafuza igisirikare cy'u Burundi
kidi gucafuza igisirikare cy'u Burundi uriko uracafuza commandant en chef. Commandant en chef ngene cyubahiro ndayishimiye. Ngene cyubahiro ndayishimiye rero qu'est-ce qu'il a fait? Yaragiye Kinshasa gusigura iby'abanyamurenge. Ntibagume bagwa mu mpore. Braza, urana mu Minembwe mu misi yahera. Hakubereye izo témoignage. Hakubereye izo témoignage. Z'abanyamurenge bariko barashimira igisirikare cy'u Burundi ingene cyabakingiye kubera abanyamurenge bicwa nande bikwa na Red Tabara bakicwa n'aba Maimai. Red Tabara yakorana na Maimai. Red Tabara nayo ninde si Rwanda. Red Tabara ariko nabo baraye babibeshuze mukete banditse Red Tabara ko baraye babeshuje yuko ivyo nyine cyo bamaze igihe hariko aravuga yuko Red Tabara ngo ifashwa n'u Rwanda ngo yuko atari ivyo babaye forme mu Rwanda birazwi sana. Yego barabibeshuje ariko oya babeshuza ubu bose bariko barabeshuza ko u Rwanda ruri mu yabira. Kuri abantu bose bamaze kubona ukuri. Urabumvaga Braz? Yego. Red Tabara none abashefu bayo bose ntibari bahungiye mu Rwanda none muri 2015. Nese yabaye planifier za mahama bagenda kurekrita bagira iki? Niho babaye rekritira. Red Tabara rero niyo yica abanyamurenge. Igihe rero abarundi banose uruhusha rwo kuja kwironderayo baciye babasekiza nibo babarucungira umutekano w'abanyamurenge. Babakura ko za Maimai zabice n'indi migwi yose yica abanyamurenge. Urabyumvaga Braz? Ubu rero uno munsi kwacu usanga amamedia yo mu Rwanda ariko avuga yuko Uburundi aribwo buruko burabica bagace bazibira nayo amatemonyage na babantu nk'uyu munyamurenge yakaravuga uyu yarazi icyo umurundi yakoreye umunyamurenge uyu yarakizi neza kandi n'abanyamurenge benshi barabizi barazi neza icyo abarundi babakoreye mugabo ntibashaka yuko ivyo bintu bija hanze kora bakeneye gusa yuko Uburundi buboneka yuko ari bubi muri ibi bintu. Urazi bimwe n'abarundi ngo urumva utwagiye ngo mu ntambara atari yacu urazi ko byama byavuzwe kenshi. Mugabo rero ubu ngo ni dutahura impamvu turiyo ubu rero ubu ko ukuri kuriko kuraboneka niho handi bazovuga ati bwa bundi Uburundi ni hanga rikomeye kuko ubu uyi amahoro agiye kuboneka muri kano karere neza. Namba Uvira bamaze kuvayo Nabukavu bazovayo Nagoma baveyo nahe baveyo abava mu none ega n'abasirikare bamwe mu Rwanda baratanguye kuva muri Kongo basubira iwabo. Baturugamba oya pana baturugamba basubira inyuma niko byamaze kumenyekana simbizi. Ubu byose byamaze kuja hanze muvyo abari mu bayobozi ba M23 bashikiriza uravye nka Erasto asanzwe arongoye ubunya ari atwara Goma atwara Erasto Musanga Erasto mu majambo yashikirije ubaneza ko ari determinati twaravuye Uvira ariko bakure mu mutwe ko tuzova Goma na Bukavu hana hacu twarahafashe kugeza aho tugaburira umupaka ngo na leta kugeza bagaburira umupaka na leta. Yego donc niho batwara batwara kugeza aho bagaburira umupaka na leta. Umva rero bakigize igihugu cyabo voilà mu masezerano na ivyo nigikunda kaburi kuravuga yuko batazohava nibishoboka kandi bo baramaze kuba determiner nibishoboka baramaze no kuryoherwa na burya protocole nawe imiduga myiza nigikunda biga ni iga ita masturbation cerebrale bro Amerika ngene meze waramuvya mukoreye Maduro ajya amasezerano yagariwe na Amerika ariko Paul Kagame yaravuze ati jewe nta muntu yoza kumfukamisha uko ashaka none Maduro suko nyene yavuga ariko we Amerika urumva ko ariko ko Trump yokwemera gusuzugurwa na Kagame nibishobera nibigubona iherezo none rya bino bintu simbizi we iherezo rya Kagame harige yibaze yuko ari umusiri naturel mbere ko babita
Kagame werindira uzobumbwira Amerika yemere gusuzugurwa n'u Rwanda. Iherezo rya M23, iherezo rya President Paul Kagame, iherezo rya FPR, iherezo z'iyi ntambara niri kugira ngo abanyamurenge bashobore kuronka amahoro. Bafise iherezo ribi birashobora no kuvamwo nko gusenyuka ku ntwaro yawo. Niko bimeze. Intambara mwene izi uramenya uko utangura ntumenye uko ihera. Batangiye kuza barasubira inyuma. Bakava Uvira bakagenda. Kandi hatanzwe kijagiye Uvira barahatakarije abantu benshi ntibapfuye kugenda raba ofisiye benshi bafiriye agi Karundo. Haraba ofisiye benshi kuvuga ngo bapfuye kugenda. Ntibagiye kuneza. Bari urazi kubwa mbere bari babeshe ngo bahavuye. Bwa munyuma bahavuye ku ngufu. Umuriro. Barakubiswe. Nahajya bari hari hose bazohakobitikwa. Yes. Urabyumva? Kwera igihugu nikigabugwa. Byaraheze. Kiya gihugu ni cy'abashi ni cy'aba nka Bukavu ari ari mu bashi ni mu baki n'amoko menshi. Boro ushobora gucuza wigira ngo ndumututsi ngo ngaha ni wanje. Muri Kongo nta batutsi kwanza bari. Abatutsi bavuye. Ivyo batutsi n'abahutu byo ni iby'iwacu. Mu Burundi nivyo biri no mu Rwanda. Mu Burundi turi free kubivuga, mu Rwanda birugaye. Babivugira mu ntamatamo umenye ugiye gukwa. Yes, nuko bimeze. Yasimbizi yose mavumba ijambo rimwe ku bakunzi bawe, ijambo rimwe ku banyamurenge. No musi bariko bagwa mu mporero kumbure harabahunze no musi bari mu mahanga ariko baricigwa muri riye misozi. Ikintu kimwe abwo je no bwira abakongomani. Abandi ayandi moko apana abanyamurenge. Bobo baramaze ko abanyamurenge bobo urabona nko par exemple igihe ingwane aho zibana barabonye abanyamurenge bariko bararirika Manyora biswe impunzi kandi ari bo nyene bavyiteye. M23 ngirajije kunyeturira ngaho muri Uvira ngaho baraje barabakiranye n'amazi n'ibikombe baravyinye baragiye mu bamayira ngo Uvira tombe arifata ama selfie bararyoherwa baraheza. Inyuma y'imisi ibiri M23 n'uruvuye gusenya ntibababona none bari mwibarabara sibo bari Jimve nanje baza bambwira ntibaze ko CNDD byoroje kurisenya n'umugambwe ukomeye twarakubonye nawe muzokwama mumbona nyine ntabwo twese tujane tuje gushirira. Urabyumva? Yego. Abatire baragiye baranahaza ngo tombe. Sawa. No muziki emerme tombe sawa rangora. Debeni ngo Uvira tombe. Sawa. None Uvira tombe. Ejo. Tunangia Kalama bengi. Tuje Mulongwe. Yego. Uravyumva? Yego. Twende Mulongwe. Uravyumva bro? Hinjire. Rero turaba rero abaje babaye victime. Ubu babaye abadeplacer mu gihugu cyabo. Le fait que bagiye kuninahaza biyumvise nabo ni uko ari abanyarwanda turabakongomana. Tout simplement abanyamurenge bareke kuza baragwa muri iyo mitego. Abo bamaze gutahura bamaze kubona iyo mitego bariko baratwagwamo. Nibabishire no mu bandi. Sivyo? Babishire no mu bandi bavyigishanye kuya nyene de generation en generation ariko n'abanyamurenge usanga no mu kwidondora ndi naka mwene naka wanaka. Sivyo? Banabikore aske zina munyamurenge wese. Zina munyamurenge. Amenya ukuri ku Rwanda ko atari gihugu kibifuriza neza. Bon, iyi systeme y'u Rwanda, systeme itwara u Rwanda. Kutabifuriza neza. Comme ça bace barabati none ko igihugu cy'u Burundi kiriko kiradusigura. Sivyo? N'abashaka barabinge nabone bavyitwaramo kubwo najyandi moko abona ati byukuri ce sont nos compatriotes abantu dusanga igihugu. Kwa rumuntu ashaka kwitwara mu bintu kabona ati uyu munawe turi kumwe dusanga igihugu. Rero ngane ntubona abantu tabazi usanga biyumva mu Rwanda gusumba uko biyumva mu Burundi. Mubona n'abasani akora indirimbo nga agiye kugira media tuwa mu Rwanda. Ukarondera ikintu kimwe media mu Rwanda rumuka kibura. Nta concert zo mutumako, nta nakimwe, nta n'idiri nimwe. Urabivuga bro. Beze mu entertainment ni strategy y'umuririmbo. Oya ndakubwira ati mwe ugasanga
ahantu hose ujayo ubonamwo inyungu uzohakura ukaja ahantu hakuvuga uti ndafise ikintu ngomba mvuge reka mpamagare Franike tukiyagire ngaha kuri African TV akabona neza yuko yokurira indege akagenda ukivugira mu Rwanda urabivuga bro bariho benshi ngaha urumva ni benshi nzi ngaha ako biravana target kumbure security entertainment simbizi ubihuze pe ubwa mbere twaraba ama media yabo ubu twarayirukanye nta numwe ashinteresa n'ama media yabo ubu turafise ngaha media zamaze gukura urumva rero bro ni byo ndakubwira biyumve ko ari abakongomani kandi bitwere nk'abanyekongo n'ayandi moko abone yuko abanyamurenga ari abakongomani nkabo hama babanye muri ico gihe systeme yose iza namba M23 izoba yafashe igihugu muri ico gihe no M23 igifashe bajya abandi bose nikijya kubica ngo nuko atari urabyo bibaho namba ari Tshisekedi igihugu agifise mje bisigura yuko bajya abandi nabo nibivanye n'ababitwaye ari abakongo uruva ari umukongomani umva nta gihugu bari karahemukira yiyumva ko ari umukongomani nta gihugu ahemukira yego bakorera igihugu sivyo bakorera igihugu cyabo mugabo ntibakorere abantu yes nubwo butumwa ati bakorera igihugu cyabo kugira ngo bakorera abantu ko bakorera abantu umuntu asenyutse mugenda mujanye yego mugabo ari igihugu uri kurapambanira mze baba uza wese murajana ko babona ati uyu muntu umupatriote rero ntibashabona barina haze bagiri ego ari umuntu ashobora kugenda mu bintu par force barabimenya ati kwiya mutwaye ku ngufu ego yes nuko abarundi bakadukurikiranya abakongomani bakadukurikirana kumbure Kongo n'igihugu gifise ubutunzi bwinshi kama kumbure shobora gutuma kibi igihugu cyambere gikize kwisi kandi byose birashoboka mu gihe hari amahoro n'umutekano bashima cyane gose mwege mwese madukurikiranye kuva ku ntangusha kumera simizi wa Semavumba umwana w'abanyamurenge umunya byinshi asante sana nawe badukurikiranye sigura